Ibitaro biri mu karere k'ubuvuzi ka Matana nta mazi meza bifise kuva ku wa Mungu w'indwi iheze. Isoko ryacu ku bamaze imisi bagwariye kuri ivyo bitaro rimenyesha ko kuva amazi atanguye kubura isuku rike cane cane mu tuzu twa sugumwe, abagwariye n'abagwaza batinya ko bazoba bagwaye izindi ngwara harimwo izifatiye kw'isuku rike nk'uko bibandanye bivugwa n'isoko ryacu. Rero gushika ubu atamazi ahari ni ikibazo kiba mu ntuze utuzu twa sugumwe kuko urabona yuko bitameze neza, umuntu arabona honyora nagira amakenga yuko n'abagwaje canke abagwaye iruhande y'ingwara basanganye bazosanga batwanduye ingwara zirengeye canke umuntu agira mu mahirwe agakira usanga afise izindi ngwara zirengeye. Ubunya dufise n'amakenga kuri iki kiza cerekeye ingwara ituruka ku nkende, nta buryo je mbona bworekeye kwikingira buhari, amazi yo gukaraba kandi kuba yuko yari yatekanijwe ntavyo tubona vyari vyatekanijwemwo. Bamwe mu bagwariye muri ivyo bitaro bamenyesha ko aho bigeze bibagora kuronka amazi bamirisha imiti. Ayo bamirisha bayakura mu mwonga witwa Mukamiri aho bagenda iminota irenga 10 nk'uko bivugwa n'isoko ryacu. N'ubu n'amazi yo kunywa kinini umuntu arashobora kuyabura kuko ukeneye amazi tuja kuyarondera ahantu mu mwonga. Ico nabonye nakibonye mu gatondo ndavye mu ndobo nkabona yuko ibintu amakemura amazi umenga ntasa neza azanywe mu muringoti kuko nabonye ko atari meza cane kuko ya mbere nayasheshe n'iketse ndikumbuye nije nabona bikabaye nasanga bimeze uko uva umuntu akeneye amazi yo kunywa aja mu mwonga. Isoko ryacu rimenyesha kandi ko kumesura no koga ariko itoroshe kubera ubwo bukene bw'amazi burangwa kuri ivyo bitaro. Kumesa hoho biragoye, koga kuko naho umuntu yokogera muri dushe usanga babuze aho bashikunyuza ikirenge mu matwarete bacarondera aho bashikana ikirenge, usanga hari abagize umutima wibi canke bakiraye sinzi ntitutahura kuba baracabona bari muri dushe ku buryo nakuja koga bigorana. Abagwariye ku bitaro vyo mu karere k'ubuvuzi ka Matana n'abagwaza basaba abarongoye ivyo bitaro gutora umuti w'iyo ngorane.